Mwaramutse cyangwa iyo bivaye namwe wese aherereye. Uyu munsi tugiye kubabwira umuperezida wa mbere yiswe ko ari perezida wa mbere akenye ku isi, kandi yiswe ko ari perezida wa mbere yicishije bugufi. Ese ni iki cyatumye bavuga ko yicishije bugufi? Ni iki cyatumye abantu bavuga ko akenye? Ni iki cyatumye yandikisha amateka akomeye kandi atarakuba n'undi mu perezida wese ku isi yose, cyangwa umuperezida w'igihugu cyahe? Tega amatwi byose bavyumviza muri iki kiganiro, ariko icyo ngusaba no gukora subscribe nimba utarayikora, nimba yayikoze nawe ushyireko jemwe mpahita nzinda commentaire kugira ngo uzokurikirana ibiganiro byinshi bicako ngaha iminsi yose. Benshi mu babaye abanyepolitiki ku rwego rwo hejuru nko kuyobora ibihugu bagenda bagira ibyo bibukirwa ko cyane, na cyane cyane byaranze ubutegetsi bwabo n'ubuzima bwabo bwite, cyangwa vie prive cyangwa private life, byaba byiza cyangwa byaba bibi. Gusa hakaba bamwe bagenda bafise ibyo bibukirwa ko bitangaje kandi binakomeye bituma batibagiranwa. Ni benshi biyumvira ko kuba perezida w'igihugu ari ibintu bituma umuntu asezera ubukene nimba yari asanzwe ari umukene, mu gihe ataratunze, ndetse akaba yanakoresha ububasha afise bwo kugwiza ubutunzi cyane bwiwe ku nguvu, yiyongera ku mishahara ndetse n'ubundi burusho buhabwa abakuru b'ibihugu. Ariko uyu tugiye kubabwira uyu munsi n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Irigwe ni igihugu giherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Benshi mu bakuzi b'umupira barakizi, kivamo abakinnyi bakomeye bahambaye banditse amateka. Amazina yiwe yose y'umuperezida yitwa Jose MUJICA Alberto Cordano, bamutazira Pepe MUJICA. Akaba afatwa nk'umuperezida wa mbere w'umukene mu mateka y'isi, aho yayoboye Irigwe kuva 2010 gushika 2015. Jose MUJICA yavutse itariki 20 z'ukwa gatanu canke May 1955 kuva ku mwaka 2023-2088. Avukira i Montevideo, umugwa mukuru wa Irigwe. Se we yitwa Demetrio MUJICA, nawe nyina we akaba yitwa Luis Cordano. Uyu Jose MUJICA azwi nka perezida yabayeho ubuzima bwiwe bwose arangwa no kwicisha bugufi cyane kurusha abandi, ndetse guca bugufi, icyo bita guca bugufi cyane ndetse bitangaje. Se we muvyara Demetrio MUJICA yari umuririmbyi, aza gupfa mu 1940 ubwo MUJICA yari afite imyaka 5. Urupfu rwa se rwaje giturumbuka rutuma umuryango wa MUJICA wa Jose MUJICA ubaho nabi mu buzima bugoye cyane bw'ubukene. MUJICA abukuriramwo ubuzima bugoye bwatumye atangura gushakisha kurondeza ubuzima akiri muto, bica bituma ku myaka 13 gusa asiganwa ku makinga, icyo bita bicycle cyangwa gusana ku mabisikilete, aho yajya mu mahiganwa atandukanye kugira ngo abone icyo tunga umuryango. Aza kubiha hafi imyaka 17. Urugendo rwa Jose MUJICA muri politiki nicyo duhereyeko. Mu busore bwiwe MUJICA yari yaranzwe no kugira uruhara mu gushaka amahinduka mu gihugu cyo bita revolution. Mu 1996 yaje kwinjira mu mugwi wise MLN Tupamaros, umugwi witwaje ibigwanisho wari ushaka amahinduka muri icyo gihugu cya Irigwe, wari ushyigikiwe na Cuba. Maze inyuma y'imyaka 3 ayobora uyu mugwi w'abagwanyi ba MLN, ndetse bafata igisagara cya Pando. Mu 1970 Jose MUJICA yarashwe n'abapolisi inshuro 6 mu kabare i Montevideo ku mugwa mukuru wa Irigwe, ariko ararokoka mu buryo busa n'ubwitangaza, ndetse anagerageza kubacika, ntiyanatabwa muri yombi cyangwa ntibanamuta muri yombi. Jose MUJICA yongeye gufatwa uwo mwaka nyene, ariko ntiyatewe mu gasho cyangwa muri gereza, kuko yahise atoroka n'abandi bantu bagera ku 100 bari bafunganywe mw'iyo bohero rya Punda Caritas, aho bari bimvye umwobo gusohokeramwo baratoroka. Nyuma y'ukwezi kumwe amaze gutoroka, MUJICA yongeye gufatwa asubizwa mu gasho cyangwa mw'ibohero cyangwa muri gereza, naho nyene aratoroka yongera gufatwa mu 1972, aho yamaze imyaka 13 apfunzwe, n'ukuvuga gushika mu 1985. Mu 1985 ari kumwe n'abandi bafungwa barenga ibihumbi bababariwe na perezida w'icyo gihe wa Irigwe yitwa Julio Maria Sanguinetti. Jose MUJICA yaciye atorwa nk'umushingamateka canke député mu 1994, maze mu 1999 atorwa nk'umukenguzamateka canke umusenateri. Muri 2005 yagizwe minisitiri cyangwa umushikiranganji w'ubworozi, uburimyi n'ubworozi,
aho yagumye ari ministre kugeza abaminisitiri cyangwa abashikiranganji bahinduwe mu mwaka w'ibihumbi 2008. Umugambwe mu 2008 umugambwe cyangwa ishaka rya Broad Front yatoye Mujika nk'umukandida mu matora ya perezida inyuma yo gutsinda amatora mu 2009 atsinzwe ahora ari perezida w'ico gihe Luis Lacares Herrera. Jose MUJICA yarahiye kurongora igihugu cya Uruguay mu 2010. Mu gihe ari perezida, politike yiwe yaciye ihinduka iva mu idini rya Orthodox maze ihinduka pragmatist. Iyo politike yakunzwe cyane n'abanyagihugu kubera inyifato n'imyitwarire myiza kandi iciye bugufi. Yari perezida avuga ururimi rw'abanyagihugu canke yahuza n'abanyagihugu cyane. Akimara gutorerwa kuba perezida yahise akemura ibibazo vyari bimaze igihe hagati ya Uruguay ndetse na Argentine. Jose MUJICA yagize perezida w'umuryango w'isoko rusangi muri Amerika y'Amajepfo ariyo bita Mercosur canke Mercado del Sur mu 2011 ndetse na perezida w'umuryango w'ubumwe w'ibihugu bya Amerika y'Epfo kuva 2014-2015 aho yavuye ku butegetsi. Jose MUJICA yanse ko ibwirizwa nshingiro rihinduka ngo yiyamamaze ubwa kabiri aho manda yiwe ya perezida MUJICA yarangiye muri 2015. Mu mwaka wa 2012 Jose MUJICA yatowe guhabwa agashimwe ka Nobel cyangwa Nobel Prize, agashimwe gahabwa umuntu yaharaniye amahoro kandi agashimwe gakomeye cyane, ndetse yahawe impamyabushobozi cyangwa diplome y'ikirenga ihanitse yaturutse mu bihugu bine ivyo bita Grand Collar of National Order of Merit ya Paraguay mu 2010, ahabwa na Grand Collar of the Order of the Sun of Peru mu 2011 yayikuye muri Peru, ahabwa Order of the Aztec Eagle yo muri Mexico cyangwa muri Mexique mu 2014 na National Order of San Lorenzo yo muri Equateur mu 2014. Ibikorwa byo kwicisha bugufi kwiwe, ibikorwa byo guteza imbere igihugu byatumye ahabwa ubushimwe bwinshi kandi ahabwa n'ubushimwe bukomeye ku rwego mpuzamakungu. Niwe mukuru w'igihugu yabayeho mu buzima bworoheje ku isi. Kuva Jose MUJICA agera ku butegetsi 2010 gushika muri 2015 abuva ko ubwo butegetsi bwiwe yaranzwe no kuba mu buzima buciye bugufi cyane ku buryo benshi mu bari bagize leta yiwe n'abandi bayobozi mu gihugu cya Uruguay bari babayeho neza kumurusha cyangwa bari banamusumbya ukuntu babayeho. Jose MUJICA yagiye mu modoka izimbutse cyane ifite agaciro k'amadolari 800, ni ukuvuga miliyoni 2 z'amanyarwanda, miliyoni hafi 2 z'amanyarwanda cyangwa miliyoni hafi 4 cyangwa 5 z'amarundi. Yanse kuguma mu ngoro ya perezida, ahitamo gukomeza kubaho mu buryo busanzwe aho yananse uburinzi bukomeye buhabwa perezida cyangwa buhabwa abakuru bategetsi bo hejuru. Ahitamo kwingwa n'abapolisi 2 gusa n'imbwa ziwe 3 yise Manuela. Ku butegetsi bwiwe yatanga ibice 90 by'umushahara we buri kwezi ku bakene bo muri Uruguay, aho yahembwa amadolari 12,000 ku kwezi. Mwumva yatanga ibice 90% yasigarana amahera make cyane. Ntiyakunda kugaragara no kwambara neza nk'abakuru, ibyatuma abandi bamubwira ko atitayeho, ariko we ntacyo byabimubwiye ndetse gushika n'ubu. Kuri we cyari gikenewe so kubona afite itunga ryinshi cyangwa kubona yitwa gukomera, ahubwo cyari kimuragishinga kwari kubaho neza kw'abanyagihugu ba Uruguay. Yayoboye igihugu cya Uruguay manda imwe kuko ubwo yarangiza ikiringo cyo yanse kongera kwiyamamaza ngo atorwe cyane ko abanyagihugu bo muri Uruguay bari bamukunda cyane kandi bari bamusaba ku bwinshi, ariko ntiyabishikoze. Ibi akaba byatangaje benshi kuko mu bakuru b'ibihugu benshi ku isi baba bumva buramba ku butegetsi, na cyane babisabwe n'abanyagihugu kiba icyitwazo gikomeye. Jose MUJICA igitangaje kandi azwi nk'umuntu atemera Imana. Ibyo rero yatangaje kubona umuntu atemera Imana agira imico myiza gusumba umuntu yemera Imana. Ibyo biza bivuguruza kenshi abantu bibaza yuko umuntu atemera Imana adashobora kugira imico myiza. Imico myiza yaranze umuperezida yatangaje kandi bivuga yuko atemera Imana.
inkuru yiwe yanditswe mu bitabo byinshi cyane, yakinnye mu mafilime menshi cyane. Inkuru y'umuntu uciye bugufi cyane, inkuru y'umuntu yitonda cyane. Jose MUJICA yubakanye canke yashakanye na Luke Topolansky ari nawe bari kumwe gushika uyu munsi, aho ata n'abana n'umwe bafise, ndetse babana n'imbwa zabo mu mirima n'inzu zisanzwe cyane mu nkengera z'umugwa mukuru wa Uruguay ari Montevideo. Ubu Jose MUJICA ni umurimyi w'amashurwe canke indabo, kuva bavire ku ntebe y'umukuru w'igihugu yaciye kurima intebe canke yaciye kurima amashurwe canke arima indabo. Kuva kandi ayishika ku butegetsi ntiyigeze yambara karavati nkuko mubibona ko aya mafoto. Yari aciye bugufi cyane, ntaciye bugufi gose. Muri 2012 aho igihugu ca Uruguay cyatewe n'ibihuhusi, yaciye atanga presidence yiwe ku mpunzi kubera atayitahamwo. Pepe MUJICA nta ndege yiwe yigeze akoresha, yamafata indege hamwe n'abandi. Ikindi gitangaje muhira nta n'umukozi yari afise, umugore vyose niwe yabikora ivyo bakenera. Ivyo vyose ivy'inyamakuru vy'isi vyatumye bimwita perezida wa mbere w'umukene kandi aciye bugufi cyane. Iyo agiye kwivuza yatonda mu bagwayi barindiye kuvugwa, nawe akavugwa mu bandi aho kuje mu kibanza cy'imbere nkuko mubibona. Aho yarahagaze impande iyo modoka niyo yakunda kugiramwo. Byari bitangaje cyane ku mukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yatwaye igihugu nka Uruguay, igihugu cyagutse kandi igihugu kiri nubaho kitabaho guca bugufi nk'uko. Inkuru ya Jose MUJICA yanditswe mu bimenyeshamakuru bikomeye, ndetse yanakinnye mu mafilime akomeye cyane, aho iyi nkuru yo guca bugufi kwiwe yatumye ahabwa ubushimwe bukomeye nk'ubwo twavuze, nk'ako yahabwa agashimwe ka Nobel, agashimwe gahabwa abantu bake cyane, agashimwe gahabwa abantu baharaniye amahoro, kandi agashimwe gahabwa abantu by'ukuri. Kenshi usanga agashimwe gahabwa abantu babikwiye, ndetse anahabwa n'amadiplome cyangwa impamyabumenyi z'ikirenga mu bihugu bine. Ya mbere yayihawe iyo bita Grand Collar of the National Order of Merit, yayihawe muri Paraguay mu 2010, ndetse ahabwa na Grand Collar of the Order of the Sun of Peru mu 2011, ndetse nahabwa na Order of Aztec Eagle yo muri Mexico 2014, ndetse nahabwa na the National Order of San Lorenzo yo muri Equateur yayihawe mu 2014. Yarose ubushimwe buhanitse, yaronka amadiplome akomeye, ndetse inkuru yanditswe cyane mu bimenyeshamakuru byinshi, yanakinnye ko amafilime menshi. Ni inkuru yiwe yatumye amenyekana gose gusumba ndetse n'abandi, kuko inkuru yiwe yari itangaje, kandi inkuru yiwe yari iyobeye, ko byayigoye gushobora gutahura ku muntu nk'umukuru w'igihugu yoba yifata kuri aha. Hari uwundi mukuru w'igihugu wigeze kumva yifata kwa MUJICA, cyangwa hari uwundi muntu w'amateka ukeneye ko tukubwira? Ibyo byose jya muri commentaire utubwire. Iyi nkuru ya Jose MUJICA yanditswe mu bimenyeshamakuru byinshi, ko ari perezida wa mbere akenye kandi aciye bugufi, ko byinshi mu byiwe abifashisha abandi, ndetse nta bintu byinshi afise, nta tunga rinakomeye afise. Iyi nkuru hari icyo kubwiye, hari icyo kwigishije by'ukuri. Twigisha guca bugufi, kuko n'abari hejuru baca bugufi. Cyane akarero keza kuri uyu mugabo ka Jose MUJICA yiwe bita Pepe MUJICA. Wakoze kutwumviriza. Ese iyi nkuru ayibwigera uyumva na rimwe? Jya muri commentaire tubwiye nimba warayumvise, nimba utayibwayumve naho uyumve uyimenye. Ndagusabe utarakora subscribe uyikore kugira ngo uzokurikirana ibiganiro byinshi by'amateka y'abantu bagiye bakora ibintu bidasanzwe, bagiye bakora ibintu bitandukanye, kuko abantu benshi bagiye bakora ibintu bikomeye cyane bigucisha ngaho kubabwira.
ngende gukora subscribe kugira ngo uzohore uwambere, kugira ngo uzohore uwambere. Nimba warikoze nawe ushireko j'aime, commentaire, hanyuma ndetse unabisangize n'abandi ni benshi bakeneye kumviza inkuru z'amateka nk'izi. Bye bye.